harabaye gushiraho inzego duhereye ku rwego rw'ubuyobozi mukuru mugarazi ko umuyobozi mukuru adakora wenyene. Muri ico gihe harabaye rero kurondera abakozi bashobora kumufasha mu bikorwa vya misi yose. Nico gituma abakozi bamwe ba mbere bashoboye gutangura ibikorwa vyabo mu kwezi kwa gatandatu ku mwaka wa 2024, abandi bakaza mu kwezi kw'icumi. Mugabo rero kubwo ubu kino gisata gifise ico vyiharije, abo bakozi byari ngombwa yuko babanza gukora inyigisho. Izo nyigisho nyinshi zaratangiwe ngaha, mugabo hariho n'izindi ziriko ziratangwa n'ikigo kijejwe gucungera amasoko y'imitahe cyo muri Tanzania biciye mu buhinga bwa none. Hariho rero n'ikindi n'undi mugwi w'ibikorwa ujanye no gushiraho amategeko ngenderwako y'ibikorwa bija ku isoko y'imitahe, iraba isoko y'imitahe. Muri ico gice harashizweho amategeko ashika ku 9. Ayo mategeko akaba ari mu migwi itandukanye, duhereye ku kuntu abaza ku iyo soko y'imitahe baronka uruhusha, tukerekana uburongozi bw'amashirahamwe aza gukora ibikorwa ku isoko y'imitahe bwa bumeze, tukaraba n'ukuntu ivyo bikorwa by'isoko y'imitahe bigenda. Hariho n'amategeko agenga uguhamagarira abarundi canke abantu bose gushira imitahe mu bikorwa vyawe. Hariho n'amategeko araba ukuntu amatati avuye mu bikorwa nk'ivyo ngene atorerwa inyishu. Hariho rero n'ayandi mategeko araba abakora ibikorwa bitandukanye ku iyo soko y'imitahe. Hakaba rero n'itegeko ribaraba mwebwe nk'abamenyesha makuru bariko baragira ibikorwa bitandukanye by'isoko y'imitahe, kubera l'information canke amakuru ku bikorwa by'isoko y'imitahe ni ikintu kiba gikomeye cyane. Nico gituma hariho itegeko ryerekana ukuntu muri ico gihe bikeza bikagenda. Hariho rero n'itegeko novuga ko ryihariye kuko riraba amashirahamwe yegeranya uburyo bwa benshi kugira ngo bari hamwe bashobore kugira ico bayakoresheje canke ukuntu bayavyaje umusaruro. Aho ni mu gice c'amategeko. Amategeko rero yagiyeho kubera turi mu gisata novuga ko cihariye, byarabaye ngombwa yuko hagwizwa ibikorwa canke amanama yo kumenyesha ibiri muri ayo mategeko kugira ngo tuvyumve kumwe, nihagera kubishira mu ngiro tumenye ico ayo mategeko asigura. Ivyo rero twarabikoze turi kumwe nabo dusanzwe dukorana, na cyane cyane banki nkuru y'igihugu hamwe n'ishirahamwe rizotunganya urubuga abanyamitahe bazohurirako. Ivyo bikorwa byarakozwe yaba mu kwa gatatu, hari ibindi byakozwe mu kwa gatandatu, mu kwa 8, mu kwa 11 n'ibikorwa bibiri biheruka kuba muri uku kwezi kwa mbere. Ivyinshi muri ivyo navuze ko bigaruka ku mategeko agenga iyo soko y'imitahe. Mugabo hari n'igikorwa cabaye ico ku isoko y'amadeni ya leta kugira ngo abantu bayimenye ivyayo ukuntu ikora. Ico twagikoranye ni banki nkuru y'igihugu. Mugabo hari n'ibikorwa twakoze tubiyerekeza kuba kijejwe ivyo ibikorwa bitandukanye no gucungera ibindi bisata byo mu gisata turimwo ca secteur financier, kugira ngo tuvugane ukuntu tuzokorana, tuvugane ivyo tuzokorana no kuntu tuzokora, kuko dusanzwe duhurira ku bintu bimwe byo gucungera ayo masoko y'imitahe. Harabaye rero n'ibikorwa byo kuhimiriza abasanzwe bari mu nzego zitandukanye z'igihugu kugira ngo tubabwire ibikenewe. Hariho n'amategeko bizoba ngombwa yuko ashobora guhinduka kubera isoko y'imitahe yaje. Mugabo mu kwezi kwa mbere ibikorwa byakozwe ibyari byo guhamagarira abamaze kwitura ikigo kijejwe gucungera amasoko y'imitahe bakaronka mbere n'uburenganzira mfata kibanza kugira ngo tubereke ivyo bemeye, ivyo bikuntu bimeze n'ukuntu bazobikora.
Muri kazoza rero navuze ko iki gice novuga ko ari ca mbere tugiye gutangura igice nyezina cuko abo basavye ubwo burenganzira kandi bamwe bakemererwa abandi bikiriko birigwa bazotanga ibikorwa nyezina. Muri ico gice rero tuzokomeza cane gose ukwigisha abantu bijanye n'isoko y'imitahe kuko turabona neza ko batarabitahura. Nzosiga inyuma kandi uburyo bwa none kuko uburyo bwa none burakoreshwa cyane cyane muri iki gisata ca finance twobisiga inyuma. Mugabo turazokoresha kandi n'ivyigwa ku bazoba bariko baragira ico bakoze ku iryo soko y'imitahe kuko turacabona neza yuko ubumenyi bukiri bukeya muri ico gisata. Mugabo turinga kugira ngo dufashanye kugira ngo ako kantu gatoya kahari kazotufata intumbero. Rero mu guheraheza nagira mfatireho kuhamagarira abamenyesha makuru abarundi kusoma no gutahura amategeko agenga isoko y'imitahe. Umwaka uraheze twarakoze ibikorwa bitandukanye byo kwigisha, mugabo turacabona yuko hariho abatavyumva neza n'abashobora kuba bakora ibikorwa bijanye n'ihanahana ry'imitahe canke ibikorwa biri mu bikorwa twategereza gucungera mugabo batabisabiye uruhusha. Ntitubakarira cane ahubwo turabakebura kuko baba bamwe batabitomokewe neza ngo babimenye. Mugabo turahamagarira yuko boza bararaba ibikorwa bagira bakore ko bihuye mu by'ukuri n'amategeko agenga bene ico gisata.